rega bon nko kuri ico mu bisanzwe turiko tuvuga nko kumenga twaba turiko tuvuga nk'umuhungu afise nk'amakosa yego no muga twese ntitwagenewe kuronka aba type b'intore hari gihe habigifu muga ukabuze ati nigifu canje ni gifu canje nyene ndashaka kumusupport tindashoboye kumusuporta muga nk'abagenzi bawe kavuga ati nkaje nka Pamela kavuga hano hari abakobwa benshi bakunda kuvuga ngo haba hari urusako none nivyo namwe ntibishika muka nta nanimwe murashwana. Bon, en fait, mu buzima harabaho amaho eba gusa ni kwa kundi Vanessa ariko aravuga. Sinzi usanga umuntu nyene kwa kundi warakikaye confiance kamenya ati ndadekona nakara dekona. Ugasanga nubwo mwoshwana ni kwa kundi kwa fraternité nyene y'abavukana. Murashwana kandi mugashwana bya bindi ubwati birakubita kuri plafond. Mugabo haze 5 minutes ugasanga basi ni kwa kundi ugasanga turazina nyantuka turazina makarata yacu turazi tinaka bafite faiblesse aha naka akumenga ari kujya uvuga ati naka ni namushavuza kuri urugero aza kuyija gutya undi ni namushavuza kuri urugero abija gutya baca rero balance ngakurumva gusa nyene umva ama hoeba arabaho gusa turayasiyamona. Okay, muri mwese ninde atekereje cyane ninde ari umupanje yoba atari ngaha murumva murafise uko kinanswa muri iyo periode niho mwatoranye vyakenze gute rero kugira mutorane nyibutse ingene vyagenze bari bake jewe batwaye turiko je nariko ndabuyabuye nyamana n'undi munyeshure gusa yarazinanye n'umukuzine uwo umwe yasivye caduhurira muri chambre aba bari kumwe bakundi ubona abantu bariko batari kumva murahuje ibisazi mugaca muganira muri bashasha mwese akamufatara gutya hama ujya nawe nyene twafatanye uri ari inyuma ya kamera umuntu arabitegura umutima urawohyanta ukawubwira ngo genda ukunde naka urashobora byoca bigenda gute bo ofete ngenda nishure je kuri ico kibazo umwe araza kuvuga ico avyumvirako je muri yo ka ofete ngira twebwi iwacu hariho amarimite nta bintu byo gutunga amanimero y'aba boyfriend wagene ntango tugiranira ubucuti burenze nimbari ufibishitse ukabutunze nimero yiwe usanga ari sali cyangwa sanga ku masistati yagwaye cyangwa sanga umwe yagwaye gasanga bisaba ko umuntu muri bari kumwe atanga information bikabita takaba umva kujya ngo twicare tuganire ku buryo ngo twicare tuganire n'umu boyfriend we amarimite yarishizeho nta n'umwe nka Pamela ntiyambujije ikintu wandikire sheri wanje gusa nkuko nabivuze je Pamela ndamukonsidera nk'umusi aho wanje uko nokubaha uka boyfriend wanje ngo nje kumuyayatako niko nawe nyine sheri we ntaza kumubwira ivyo nigombeye no kuvuga nimba turinze tuvugana ku kintu gikenewe kandi kibaraba apana yuko je kintu nubwo no bankene. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza. Mushima Imana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero, kondabyo. Kandi narababwije sinigera nicarana ngaje nyene nama nicara ngandi kumwe n'abantu uno musindi kumwe na abana bake. Murabona? Mundamukiriza abantu banje. Hello. Okay, ndi kumwe n'abana bake, aba bana bake yaba ngo nabapwari ibyo bintu natse kubyemera yuko bashobora kuba ari abapwari. Pamela twari tumaze gukorana tukangira ngo muravyibuka twarigeze gukorana n'abandi bapwari bagenzi we ubu rero bwabo urashobora kuramutsa hama n'abandi bagaca baramutsa abantu bakidondora. Hello, ni Pamela Imbabazi ndumupwari bien sûr nageze kuba ndi ngaha n'ubu nagarutse kare ako ni ari ngaha ni Vanessa rivuze Imana je ndumupwari kazi. Merci beaucoup. Hi, ni Christella Banyita Kiki ndumupwari kazi. Hello, ni Alliance Charmante tuyishimire nanje ndumupwari. Hello, ni Gisrene Shugwa Gimana nanje ndumupware kazi. Naho igituma twashizeho n'amashugwe menshi turi kumwe n'amashugwe turi kumwe n'aba Charmante kumwe n'aba Alliance n'aba Christella n'aba Vava n'aba Pamela hariho Vanchka
ni ibintu bidasanzwe kubona nashobora kwakira abantu bangana gutyo muri studio ya BI kugira ngo dushobore kuganira. Ikiganiro ni Tutafanyaje murabizi, ni ikiganiro tuza tukavuga kuri sujet ibintu umuntu wari wese ashobora kwibaza, ibibazo byibazwa muri societe, hanyuma nkanondera abantu dushobora kukiganira ko kugira ngo turabe ko twotorera inyishu ico kintu. Hanyuma namwe murashobora kuba mutafise ivyiyumviro bimwe natwe, hama mukazovyandika muri commentaire. Rero uno munsi ico nashatse kugira ngo dushobore kuvuga ko nizi bayita gute mbega abakobwa ntavuze ababigeme, oya ababigeme bangana gutya, ni ubugenzi friendship ku bakobwa. Ego friendship ku bakobwa irabaho, irashoboka. Murahawe ikaze kugira ngo mushobore kunyishura. Bon. De ma part, irashoboka, on est la preuve vivante yuko bishoboka. Mwese muri bagenzi none. Ego, kandi ahani dukwiye, donc turi 5, turi groupe y'abantu 8. Muri groupe y'abantu 8. Mwese kuza bafatiriwe shani twari no kuronka naho tubakwiye. Kandi twari kuyaranja. Rero inyuma ya kamera. Inyuma ya kamera hariya Anya yagiye gukorana n'aba cameraman, tukangira ngo okay, muri groupe y'abantu 8 mwese mwahuriye muri Université y'u Burundi. Ego. Hanyuma mwitora kubera iki mwiga muri bangahe? Kwari benshi cyane. 462 muri classe none sale mwa mwigamo ibingana gute? Werega yupi abari nini abari ngana nko nini cyane. Mu kwigisha bakoresha ama micro, yego bara project hama bagakoresha ama micro. Vrai ko twahombye no. Okay, mwako murambwira mwese mwahuriye muri Université y'u Burundi, nta numwe yiganye n'uwundi kuri ishuri bisanzwe ngo twa twiganye usega comme ça duca guhura muri université duca tumwa turi abagenzi turamenyana n'aba bandi usondi we ntiyashoboye kwashika ngaha. Okay, mu bantu 464 kugira mutorane muri abantu groupe y'abantu 8 mwaravye iki? C'est le destin. Nta ntebe ikwigwa ko abantu 8 irahari. Ego irahari intebe ziratse. Yarakwira ko abantu bashikuka gusa ntitwaba twicaranye iyo minsi yose. Gusa ni kwa kundi mwiga muri faculté umwe mwese. Ego. Ama departement Bon, twatandukanye mu kabiri. Mwiga iki mwese? Economy. Okay. Muri economy harimo comptabilité, harimo audit, harimo ibindi nibiki mbese. Bon, twebwe ni nkajewe ni economie rurale. gestion et comptabilité. Finance et comptabilité. Turigana n'oyo. None gestion et comptabilité na finance et comptabilité biratandukanye. Ni twiga faculté de gestion et administration. Hama Umugabo ama ni département finance et comptabilité. Hama Nanje ni nawe département économie politique. Hama filière ni économie publique et planification. Okay. turigana na Charmante nanje nika muri économie politique hama filière économie publique et planification. Okay. Urumva Pamela niwe wenyene yigana Ego kweli abandi muri abo witi canke mugabo harimo abo mwigana. Yeah. Rero urumva murambwiye yuko donc mu mwaka umwe wonyene niwo mwashoboye kwigana. Ego. Muri iyo periode niho mwatoranye vyakenze gute rero kugira mutorane? Nyibutse ingene vyagenze. Bari bake. Jewe twahuye turiko je nariko ndabuyabuye nyamwana n'undi munyeshuri gusa yarazinanye n'umukuzine uwo umwe yasivye ca duhurira muri chambre aba bari kumwe kako ndubona abantu bariko batari kumva murahuje ibisazi mugaca muganira muri bashasha mwese akamufatara gutya hama ujya nawe nyene twafatanye gutya uri ari inyuma ya Cameraman umukamera twafatanye gutya nawe nyene twahuye twicaye gutya twaraguhamagaye twashaka ndi umunyeshuri turamuhamagara hama turaganira tubona nyine urumva kwa kundi hari umuntu ugana ukabona neza kumenga hariho connection ukuntu urumva neza ko birahura ni kuri bomba Basanga mwahuje ukuntu mwese atavye mwateguye. Okay, hanyuma donc umwe baragiyemwo undi baragiyemwo sauf jewe na Charmante twari dusanzwe tuzinanye kubera twarakoranye ikibazo ca medicine nico twamenyaniyemo. Donc mu kuza muri economy medicine vyanse vyitwa ko twari dusanzwe tuzinanye bukebuke. Urumva vyitwa ko naje kwishura ariwe muntu nzi. Ego
murahuye muca mutangura kugendana mwaba muri universite cyangwa mugabo mwaka wa mbere umenga ntimwaba mubaye ya mwaka wa mbere ntitwabaye cyangwa muri abana bashe aho tutabanira jemba mu Kanyosha Mutanga Nord. Munyabwete. Gihosha. ibaga Kamenge kamehamana mucarama Hariho uwundi wo mu Kinanira no mu Buyenzi. mwaravanze urumva mwaravanze bavyita Bujumbura yose twarayikwiwe. Bujumbura yose mwarayikwiwe hanyuma mumaze gutandukana ku mashuri mwagumye muri en contact kuko bamabe mumaze gukaba ama département nibaza bavyita gutandukana mu mwakaja muri filière mu département ya wundaye byageze kugira mushobore kubandanyana kandi mwumva ntimutahira rimwe ntimwigira rimwe bigenda gute ufite mu wa mbere twaciye dukaya groupe tumaze kubona duhuje ibintu byinshi nyene turyoherwa tugahuriza ku bintu byinshi twaciye dukaya groupe turayihuriramo tukaza turavugana komsa nubwo abandi baba bari mu ishure canke abandi batatonze abandi dufate bigavamdi abandi biza après midi tukaza turavugana tugahura imbo ari muri pause tukaramukanya nyene twe duhuje ibintu byinshi vraiment cyatuma turi abagenzi même si tutaduhuje faculty twatwiga n'ama département twaca tuza turabonana uko nyene Umuntu muba musanze mwarubatse ubucuti nubwo yoja au bout du monde canke akagenda kure cyane ubwo bucuti burahaguma iyo mushizemo ingufu mwese kubera la communication niyo ibituma byose bikunda mubu je natonze mu ishure nkandika ati je ndagukumbuye nubwo aba ari muri ville akambwa ati je naje mu macourse muri ville ntibibujije yuko shobora kuja muri ville ata kintu ngiye gukora yari ngiye kuraba ubwo ni muri bwabo ku mashuri yari yo yose no mu mafilme duhora tubibona haba hari agakundi abantu batinya kw'ishuri hari dukundi twinshi agakundi vraiment tutabeshanye oya muri UB vraiment UB ni umuryango wagutse kandi abantu baho bari trop cool bari genial urumva genial gute ko twari tuzi ko bari compliqué barahindutse mugabo kuri promotion reka tuvuge promotion yacu bari abana beza nta kandi bakundana umwanya wo kwiga bariga wo kuryoherwa ni kuryoherwa Jean harimo n'abandi murakira n'ibirori narabonye amafoto yanyu mwagiye muri visit Burundi kugira ngo mwarazungurutse si yose tuka vraiment je nico kituma naciye mvuga reka ndabarondereje mu nsigurira ingene abapoire uko abapoire uko vyari bimeze ubundi anemo abapoire byaba bisigura ikimbega hajya kugira ngo batore izina abapoire nka mwebwe mwigayo bari baravye naco nta numwe abizi reka tukibiki kirazira kukivuga nibanga ryacu tukirenga N'akabanga. ibanga ry'umuryango turi mbere okay hanyuma mwariko murambwira rero yuko bishoboka yuko mushobora kuguma muri abagenzi nk'ubunye muri mu guheza muri muri stage mwese mwiyumvira ni iki muriko muriyumvira kugira ngo kizoshobore kubagumiza hamwe bon au fait nk'ubwa mbere twari dufise ukuntu mu wa kabiri mva hari abantu twari dufise amashamba kuri ishure nka jewe na Justine donc twaravuga twahurira mu mashamba ugasanga twicaye nubwo atacu twari dufise twaca dufise agatanga twicara tugatera inkuru twayaga ibyubaka nyine byaba byubaka ibyubaka muganira ni ibiki mudashatse kuryoherwa tugahanurana tugira amasuje atandukanye ntidutinyana icyo Tugasenga rero turisanzura nico kintu kiryoshe cyane ufite ntidutinyana turavuga ati dusenge tugasengera relation yacu ubugenzi bwacu nyine tukumva tubinezerewe hariho ukuntu basi nk'iyo ufise ingorane wumva umenga niwazibwira nakaraza kukujija basi twebwe mu bucuti bwacu je ndashaka kuvuga ati ndafise le droit yo kudekona na dekonye Pamela nkamubwira ati Pamela je dekone vyagenze uko mba ndi sûr yuko ntaza kujija aravuga ati uri muri droit yawe yo kudekona ntitwama turi muri perfection donc iyo amaze kunyugurukira kambye ati twese turadekona birabaho nanje ni iyo vyashikiye ntibingora ko nja kubwira uwundi muntu ati vyagenze uku ntivyagenze neza uko nashaka umva kubera uko kuntu tuba twarubatse confiance ukavuga ati yaramaze kunyizeza usanga wiyugurura ukavuga eko ahantu hari abakobwa benshi bakunda kuvuga ngo haba hari urusaku none nibyo namwe ntibishika nta na nimwe murashwana bon en fait mu buzima harabaho amaho eba gusa ni kwa kundi Vanessa ariko aravuga
sinzi usanga umuntu nyene kwa kundi warakikaye confiance kamenya ati ndadekona nakaradekona ugasanga nubwo mwoshwana ni kwa kundi kwa fraternité nyene y'abavukana murashwana kandi mugashwana bya bindi ubwati birakubita kuri plafond mugabo heze 5 minutes ugasanga basi ni kwa kundi ugasanga turazi na nyantuka turazi na makarata yacu turazi tinaka afise faiblesse aha naka akumenga ari kujya uvuga ati naka ninamushavuza kuri urugero aza kujera gutya undi ninamushavuza kuri urugero abijera gutya baca rero balance ngaho kurumva gusa nyene numva ama hoeba arabaho gusa turayasomona. Okay, muri mwese ninde atekereje cyane ninde ari umupanje antuka nawe yoba atani ngaha murumva murafise uko kinanswa haba harimo umuntu ubuzi utuye umuntu bwema turashaka kumubonera agatekereza turashaka kumurenganya ninde ari serviable cyane ninde atekereje gusumba abandi ari serviable nibaza ko umwe wese afise agaparkiyo kubera jewe nimba Pamela aza kumbwira mu bintu byo kwirukanga nko muri ville araza kuvuga ati Vanessa ari capable kwiruka muri ville hama niye nanje ninavuga ati Pamela ninamubwira ati ndamukeneye ko tuvugana ndaza arava mu kanyosha asange kumutanga tuvugana umwe wese abafise aho ashoboye donc umwe wese ari serviable muri point ini donc twese turi serviable aba nabo ko usa n'utekereje cyane ni grâce Hakoro ya grâce ari mwava musanga ari jene oya grâce blème gusumbya abandi uyu kiki Kiki na Charmate barafise agapart de timide Sharu aragwe kwa bordo batazi cameraman yavyanse vyave ubona ariko aranavuga basi n'ubunye batekereje sho nyene baguma banumye. Okay, nabajije uri timide hanyuma umupanci cyane nawe ni Vanessa uryoherwa gusumbya abandi bose ni wanyene. Okay, ushobora gusumbya abandi ni wanyene kandi wasivye rika urumva ahari muwamuzi ati turatwenga gisadu muzagirunguri kandi reka twarakoranye wowe twakorana ko kina wataje none reka ko kaje gahika kandi twavuganye yuko twangiriye nawe yafatiriwe Jean rero mwariko murambwira basi nariko ndababaza ikintu basi urumva kwa kinanso murana distance barakunda kuvuga ko distance ishobora gusepara abantu pour le moment muriko muraheza université ni bac mushobora bamwe bakiyumvira kuja muri ico ntababaje nenda zubwenge kusumbya abandi twese turabufise oya no muri domaine nyinshi muri domaine nyinshi nikiduka ki moduka ashobora no atwigisha basi turafashanya mu kwiga gusa ni wari kiduga ni wa aduga bazita ari handi babyo mwe mu byita ikiduka ari hanze nzi babita umuntu azubwe ngo ni igitiba ni kiduka cyane batwigisha igitiba ni ikintu cy'ubuki none ni igitutsi menga gisonu menga gusa mugabo ofete uko twagiye muri twayubi harimo abana baciye ubwenge irimo abana baciye ubwenge ni kwa kundi umuntu bishitse akananirwa ni kwa kundi uvuga ati afise andi ma occupation ari bindi mumva turarondera ubuzima bw'eshuri ugasanga nyene ntariko araba ku mwanya n'ivyishuri nk'uko byari bikenewe mugabo twese turiga gusa ujya anye afise umwete udusumbya bose kandi urumva umwete w'abandi badasiba kandi batubwira kubera ko imwasivye ku ishure Charmante usiye gusa ku ishure uzombwirira gusivuri ndayivuga mugabo arasigura mugabo urakunda ni wowe babwira ni wowe bakangurira cyane kuza ku ishuri nabo baba kwenda bikora kaza ngo nka seiruriye yayiye yamye mabwa ingo ngosha ngo twige ingo mutondana nesanga nane nakwereka mutabaye kandi muri université bandi bategezo oya ntibategerezwa ko si bose bobaye
kuba turi benshi kugira ngo uronke chambre none haba habaye ya urandika ikete ukabisaba wewe biri muri wo urandika ikete ugasaba hama bakakwishura bakwinye kwihangana nariko ndababaza rero genre muriko muraheza muheze back muje muri master canke abandi bahebera aho canke abandi bazobandanya ikindi gihe niki kintu muriko murakora kugira ngo muzogumane je nibaza yuko distance irashobora gusepara abantu umwe ashobora kuronka akazi akaja ruguru ubuhara byo kuja hanze ubundi akaja hanze canke ibiki ugasanga umwanya ni mukiwuhuza mwe nikihe kintu kibemeze ko muzoguma muri abagenzi be kundi yanyu yitwa nde kugira imikangara imikangara ya Kristo imikangara ya Kristo wese musangiye idini none ya n'umupaneko none abapantekote bagera gura je baze kumushira ngo barangene yambaye babwire n'umupantekote umupantekote ashira kuba ameze gucyonye okay yagerageje ashira magatambara muravanze mwese ngo mikundi yanyiraryosha sha imi Bujumbura yose yagiyemwo ama na ruguru hari musanze ntituri mbukira nawe urabibona muri mvuki kandi ruguru rero abantu bari hararenze naho duhora tugira hari abana mu bake ntara zitandukanye gusa nyine ngo turavukana nyine turatuga ruguru ati nyina wajije ari hehe baza muri voyage babonanye na mama wanje nyine ndaryoherwa numva ibinezero nyine barabonana nararyoherwa none nk'iryo voyage nindezanye idea yo kugenda muri Japan harimo abahungu nako kimutavanze yari yafakiritse yose mugabo baraje iwanyu igitega hama turagira namanga ati harakwa haronka abagenzi banje usanga basi batarazi igitega kandi ndavuga ati mama abagenzi banje bashaka kuramutsa acaraza yambiwe n'imihezagira ni mbere twadushitse nyere yo turi abagenzi baje singa no konye mwari wiki mwese haburamwo babiri n'ubunye hari habuze abandi babiri abo bantu babiri none ko batubani ibigaba kandi nakikarimwo ku mafoto sinamubonye okay nariko ndababaza rero basi ni harimo esheke kuba kugira abagenzi benshi b'abakobwa ça dépend biravana bon nko kuri twebwe ntitwavuga ngo nesheke ni kuri ntitubura ivyo dupfa muga twamatuzi yuko hategerezwa kubaho solution umwagenda ashaka kudekona nkadekonera tout le groupe mugabo bambwiye bakaza bakambwira ati aha tu ya dekone ego kagapa oya hara nkubu urinda ashaka kuba nadekonye ndumwe bose bakidoga bakaca babwira ati Pamela yose la plus douce niwe aza kutubwira mu kinyempora sino ari jewe bose canda batabagura ari douce ari afise ukuntu yandika burya none se umwanditsi uyu unye mwese niko yata contact zanyu mwese mwandika nkuko Pamela yandika kenshi niyo tugomba kuganira ku kintu kenshi guma Pamela niwe atuhuza shaka tuganire kuri iki n'umuhuza umva kuba ari je nadekonye baca niwe yabaduhuje franchement niwe yabazanye nga okay urumva ari nkubu je nadekonye nkadekona tout le groupe Pamela baramubwira ati Vanessa arangiriye iki niki canke aha je sinabikunze hari gihe usanga ari ikintu kitari grave ubona dekone akaza kabinyibwirira canke ari ikindi kintu mbona ati cyamurengeye agacaza nko kuri Pamela kangati umva genda ku mukobwa wawe mubarire yarenze hanira okay hanyuma abandi nabo genre urumva ni ngahonye urumva ni muri mwebwe muri rusangi naho tudafatiye muri mwebwe muri baza ko hari abantu genre kwera ni kenshi twama tubona amagroupe y'abantu yasambutse barakundana haba mu mayenta ugasanga nk'abana bariganye muri internet bari bakundana cyane ugasanga ngo barankanye mbwa byansura bakundana nibo bankana nende byigera bibatera ubwoba ko bizoshika namwe nk'umunsi umwe bikabashikiye ubwo birashobora gushika mugabo iki hari nuko dufise ico twishimikije turavuga ati antuka on se sert l'écoute kandi turasengeranira turasengera relation yacu antuka nta uwo bari ngayo basenga ntibwe gusengera abakobwa bose kandi igituma mba n'umumenga ntituzo sinzi nyene mba n'umumenga mumigisha mparura parmi mes bénédictions n'umugisha mparura frère abatumye yubi iba parade kuri je nukuri yarabaye bizabirambere parade kubera aba bakobwa urumva ko buhagize umwe muri mwebwe yo kwimuka akagenda nka hanze genre twomuryoherere ego kuryoherwa mugabyo umuntu ari basi nikihe kintu kibatera ubwoba gusumba ibindi muri relation yanyu
kudutera ubwoba je kutihanganiranira kubera nibaza yuko n'ubu unyitu tugeze aha kubera kwihanganiranira nitwovuga ngo ntidushwana canke ntitudekona iki canke ngo nta numwe ambabaza mugamba nzi yuko uko yambabaje ni nkuko nanje shobora kumubabaza ico yakoze ni nkuko nanje ndi capable kugikora umva sindi nta numwe ari parfait nta numwe yovuga ngo hasi no mubabaza umva nimba ndekone nishire mu mutwe yuko numuntu ndamwihanganira kandi tugendera ku ntuzenya imwe yo kugira yo gutahura umuntu ma difference yiyo ndazi basi uko meze si ngombwa ujya bari kacamera donc nyimba yagize kijyaye ntegerezwa singerageza ntegerezwa kubanza kugitahura d'abord ukora no kugira ubabarira umuntu utegezwa kwanza kumutahura ndagitahure ndagishire muri jewe okiyabigize nta kundi hama apre nkamubabarira okay kiki we nawe wakunda gutwenga jewe urumva ndakunda gutwenga yahejeje kwishura naje kwishura amaje vraiment kuri nyene novuga ko vraiment groupe yacu iraryoshe cyane ko ikiryoshe cabo ca mbere n'ukuntu bari sociable nk'ubu urumva iyo nk'umuntu agwaye tugenda aho bari wo muri famille batanamuzi bashobora kuza ko kumura mu bitaro canke muhira nyene basi biraryoshe basi kubaho nyene ubona ko abantu bakwitayeho okay it's affect umwe muri twebwe kitwa affecta twese kandi murabizi ko ata hypocrisie ntayirimo ico tubibona turazinanye nimba uyu yaba hypocrite ndabwira ati wewe urigirisha yego none reka tuve muri ivyo abakobwa b'inkumi basa neza batese murafite abashere antuka donc rero harimwo abakiri ba pijama ni na pipi ndabereka imazi okay jean narishatse kubabaza nk'ubu bishitse kubera mu makodasiyo ayo ariyo yose harimo kubabara harimo kubwirana mwese murazi nayo kubera ubunye amakodasiyo y'ubu hari igihe hagenda ankashe tukamenya urumogi nyene murabizi yuko biba byinyegeje kenshi ugasanga abantu ntibabivuga mugabo mwebwe dufate nk'ubu unye hariho umuntu ariko ararondera nka kiki hanyuma yaravyemeye peut-être mbwa ntaragira kumuba kweza amashuri banyu bose barazinanye jewe nzi umusheri w'uwundi mugenzi wanje dufate nk'ubu unye umutipe araje kudiraga Pamela urumva Pamela abibabwira haheze igihe kingana gute yaravyemeye canke arababwira ati basheshe bigenda ndavyemere uyu muntu ndamureka biravana nka jewe ndashaka kuba ndi ariko arandondera mugabo ndiko navuga ati jewe nka jewe relation sishobora kwitamwo ntayashizemwo Imana mvuga ati yashize kwigikumu Imana nishira kwigikumu gute amanyishuti we turi mikangara ya Kristo nane ndababarishira ko ubu unye ndashaka kuba ndiko ndafise amaduti muri decision mfata nkavuga ati niko ndakeneye ubucuti bwanyu mwisengesho nkababwira ati cyari umuntu ariko arandondera mugasi ndiko ndabona la decision à prendre ti ndabaterereje igisabisho nimba ari umvira kunzira amvire kunzira hanavuga ati ni musengere ko kunzira yanje hatumbera uwagenewe kuba kunzira yanje nyene mwese rero ni uko nyene nanje rero nashatse kubabaza urumva abikubwira atarafata decision hariho abo tumenya yayinjiye biravana hari ko mu buzima hari abantu badakunda kuvuga ibintu byinshi n'abandi naho yoba yaronse bonjour bashatse kuvuga yuko bose batavugira rimwe mugako meme turabimenye murabimenye rero nk'ubunye bishitse nk'ubunye akaba yamukunze canke petite urumva nk'ubunye wewe nashatse kuvuga gute munashaka kumuhanura muti ujya muntu mureke canke muvuga muti oyaje ibyo ntitubigeze je niko kubwira era basamanda vyego neza cyane dufate nk'ubu unye urashobora kuba umuntu urumva shwa iyo ego muri mikangana mwabimbwiye hari igihe mugabo umuntu ashobora kuvuga ati jewe nahisemwo uyu muntu nk'ubu mwambwiye hari uwo bibaza hari n'uwo musanga abirimo mugabo peut-être urashobora gusanga nk'ubu par exemple niba
bitarashika birashobora kuzoshika ugasanga nk'umwe muri mwebwe aragiye muri relation murabona yuko uwo mutipe peut-être yaramubabaza canke ntamubabaza canke ukabona ntibimacingana ndabizi urumva ntibigenda murabimubwira canke muzobimubwira aho navuze neza cane muri we yo kuvuga turanza tukamubaza d'abord igituma amubabaza ukamwumviriza akubwira usanga ari wari mubabaza akakubwira ukuntu amubabaza nawe a partir y'ivyakubwiye ukamubaza nawe hama wumvise nyene kamubwira ati we numviriza umutima wawe canke kamubwira ati ibintu bipanze gutya na gutya wewe sinari jewe nobibwira uko umugabo jewe ni jewe ni wewe ufata mugabo uko bigenda kose urumva malgré uko vyoba kose azogaruka azoba ari uwanyu muzomwakira aguma ari uwacu canke nawe iyo tubona hariho kahigeze gushika ariko kuvuga ndaba wani wiyizi cane yoka hoho hariho nkuko wokumva inkuru kanaka kumva nyene irakubabaje nyene hama kugira ngo ntiwavusanga uri kurababaza mugenzi wawe ngo ushike ududurirako tukaraba nyene tuzana amasuje asa na vya bintu kugira wumve ko hayema uwo muntu iyo kosa ryo bari hariyo barizi ugasanga ararizi ukavuga ati okay imbubizi toke vyiyaganiko wuzi ko wakabona bandanya nivo ngaho nyene biracana erega bon nko kuri ico mu bisanzwe turiko tuvuga nko kumenga twaba turiko tuvuga nk'umuhungu afise nk'amakosa yego no muga twese nitwagenewe kuronka aba type b'intore hari igihe haba igifu mugabo ukabuze ati ni igifu canje ni igifu canje nyene tindashoboye kumusupporta muga nk'abagenzi bawe akavuga ati nkaje nka Pamela akavuga ati nimba Vanessa yarafashe ingingo yuko bagumana n'ico gifu ciwe kandi musengera nko kumwihanganira nta kindi hama umukobwa ari we baye insupportable uramuhanura kubera nawe nyene wowe turamujako wamenje umutipe umwe mu batipe babo bahora baza akabitwara akabwira ati beba ni mu muzi nanye none canke ni bo baratuzi mugabo kameme nawe we basi twe dufatana nk'abasista jewe umugabo w'umusaho wanje sindamwisanzura ko vyose nguje kumuyayata sinakugiye ko urumva arashobora kuba nk'ukonye yabaye insupportable kandi urumva iyo umuntu ari mwikosa si kenshi aza kuvuga ngo jewe burya nakosheje sivyo mugabo ari naho uri mwikosa utabona kuri mwikosa sivyo rero nariko ndabaza imagine yuko birashitse uwo muhungu yoza akabashikira akababwira ati je ni mu mpanurire umusheri wanje banje biranse gose yasinze none yambereye shetani okay ayo kaimaze gushika gusa mugabo ikiba gihari n'igiki jewe abana bagenzi banje niwo muhungu aba ego tuba kubabera uwaba ari umugenzi wanje nawe turashobora kuba abagenzi tukavuga ati turamwakira mu muryango w'imikangara nuko imikangara mugabo mbanze umugenzi wanje ni mu beau-frère ati mukwe ko none mu beau-frère none reka umukwe ngira ni mutahurira kintu je mbanze umugenzi wanje nkabanze ati nakara fise faiblesse kuri no rugero dufate nka Gisene ni umuntu ashavura ningoga sivyo kandi aryoherwa na akantu gato kashobora umushavura kandi akantu gato kashobora kumunezera nkuko ababarira ningoga urumva umutima urumva ugasanga dufatanya nkazi class ntavuga cyane ugasanga uwo muntu we ubuzi ibibazo byiwe uko yimereye uwo muntu neza ahuganiza ahubwira ngo gutya na gutya na gutya uvuga ati nakanimba ndashobora ati nakandamuzi ego ivyo birashobora kuba vyaraye ko nakandamuzi mugabo nubwo ndamuzi ashobora kuba afise impamvu ziwe umva ndi kwa sonye ibintu byabindi bavuga ati abantu bubakanye uragira agapaga tuye mugabo hari urugero udashaka kuvuga ati jewe kubani nabibona gutya mugabo wowe nimba ubona ko wofata iyo decision ko ni wowe wiyizi ni wowe bibaye mu decision ushaka kuza kuya mu sindabirimwe okay none nk'ubu nta nkuru urumva mwambwiye murazinanya twa 3 ans nyinshi muri kumwe n'umuntu nta kintu bosha kuza kuvuga nko kuri charmance cyangwa kuri kiki cyangwa kundi wari we wese muri bajya witi wambwiye ukavuga ati franchement biyenye baramubeshe bien sûr bien sûr byave bigenze bivuye ukabiharira ukavuga ushaka ko basoharira gose no barashaka kuboneka kintu babonye rimwe akamura tujya mu koga petite arishima ntashaka kuvugisha abantu gusa ko ubuzi ko ariko ameze fasha vuga ati yani kubera ndimwe mutavugana vani ndenda kuvuga ufate nkawe nkuwa kanda pa example ukimubona ntavuga ni kameze ati ari mu bagenzi biwe ari sanzura kwetwa bamenyeranye
Okay, donc biraryoshe kugira umuntu akuzi vraiment akavuga ati yoshobora no kudefenda mu bantu abantu nguri kuravuga my dear n'abagenzi banje attention oya mugabo urumva nga murashaka kuba mushigikirana mu makosa yagashobora kuba n'amakosa ugasanga umuntu niko kundi turagira genre turasura les derrière de l'autre kuko nimba barakora mvuga nabi ndashobora guhagarara nkavuga ati bukina gutyo ati nawe reka kwexagera mugabo ndishitse hari nkavuga ati jama hariya bijya wakoze mugabo simpaka ubivugire mu bantu nkabereka neza ati ndamushigikiye mugabo tushitse hari nkamugonda nyine tukagondana avuga ati ibyo bintu oya ntibyari byo exagera hamwe undi musa kikosora muratesa vraiment ntabwo none mushira muri groupe ndoro mu poils byinshi bisari guca muri hari ikindi kintu watwajije ikintu turiko turakora kugira ngo ubwo bugenzi bwacu bushobore kuguma bon natwebwe twaragerageje vike umwanya vraiment uragorana no kuri bwa dutorane ubu aho bigeze deje turi mu massage biratugora byose ahantu hatandukanye icumba cyo muri campus naco tugifise barakibaje urumva ko turagendera gita kugira abandi baronka n'abaja muri stage nagira mu uheza ari uko uhejeje byose wejeje no kugira rapport stage stage ni nkakuwo ya biravana ni kwa kundi wowe urashobora kuba ufise muhira nk'ujemba mukaja niho umuryango wanje urumva sinoguma muri campus kandi nzi ko nshobora kwibera espace hagira abandi binjira kandi je ntariko ndaha okay wari kuravuga rero ko urumva ikibanza n'ikihe kihari muriko mutegura gukora rero gute kugira mu gumane ico dupanga no kuza turabonana au minimum une fois le mois ego hama ikindi naco imigambi iterambere bwa cyo turanka ibintu duhurirako urumva nkuko twabwiye twiga yubi kandi twese on vise l'excellence nimba tuvize l'excellence rero turaciye ubwenge ntituri ngagusa nk'aba nk'udupupe turaciye ubwenge asha abakobwa baraciye ubwenge my dear ego okay urumva no basi n'umugambi yanyu basi ni oya turacapanga umugambi urumva ntacu dufise nyene kiringa basi objective ni kwa kundi muba mwaragiye muri epargne mukagira utuntu tukepargne dutodo mugasanga ko ati epargne yacu ntiri ahantu ja muri page n'ubundi yo niyo turiko turajebeze neza okay kugira ngo buce byo naho be ico kibazo gihava kitaba kiri muri vy'iwanyu nashaka ndabaze est-ce que ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa buraba cyo ngenda kibabajije je buraba kubanda n'abagenzi b'abahungu mwese buraba allo cameraman buraba arita ko yuko bubaho ari abandi bambwiye ko butabaho umunsi nzoronka umuntu avuga yuko ubugenzi entre umuhungu n'umukobwa budashoboka nzobarondera kugira ngo muze tuyidebate abafise niko kundi hari umuntu afise ibikomere bivanye n'ibintu basanga yarafise nk'umukopine agaca afise umubesti wiwe w'umuhungu asanga byaramutse bivanye n'ukuntu umuntu ateye ugasanga yarafuha canke okay muri mwebwe wite on suppose yuko hagize umwe murakundanye n'umuntu sivyo arakundanye n'umuntu muganti baragira mariage no apana gaca muheba ego ni mu maka abiri bishitse agaca akunda basi ndabivuge gute agaca akunda umwe muri twe kuri cyo sinovyemera naho bakunda nakunda gutuma reka banze mvuge ikibazo canje mucumba okay umuntu wewe umuhungu araja akundanye na Pamela sivyo hanyuma Pamela bivanye n'ingene ameze oro mwambwiye ngo ni la plus douce reka munore uwundi ukaze ninde ni jiji bambwiye ko ari wakaze Vanessa urabona arakaje peut-être agize uwo mutipe yishakira umuntu ari douce umuntu atahura ibintu byose agize ntadashavura agiranye hanyuma yakunze Pamela bakundanye mugabo arashobora kubona iyo relation nibigenda peut-être biri mu gwe canke nibizohera urumva muga akabona yuko vraiment iyo relation itazohava iguma hanyuma agaca akunda Pamela uravye mukunda handi manzi agaca akunda Pamela wewe nka wewe naho Pamela byoshikana bakamukunda bivanye ni urumva ni relation urumva ni bintu kuko relation ni relation umuntu arashobora gukundana none umuntu arabitegura umutima urawohyanta ukawubwira ngo genda ukunde naka urashobora byoce bigenda gute bo ofete ngenda nishureje kuri ico kibazo umwe araza kuvuga ico avyumvirako
je muri iyo ka ufite ngira twebwe iwacu hariho amarimite nta bintu byo gutunga amanimero y'aba boyfriend bagenda nta ngo tugiranire ubucuti burenze nimba ari ufibishitse ukabutunze nimero yiwe usanga ari sali cyangwa sanga ku masitati yagwaye nk'uwo yagwaye cyangwa sanga nk'uyagwaye gasanga bisaba ko umuntu muri bari kumwe atanga information ndikabita takaba umva kuburyo ngo twicare tuganire kuburyo ngo twicare tuganire n'umu boyfriend we amarimite yarishizeho nta n'umwe nka Pamela ntiyambujije ikintu wandikire sheri wanje gusa nkuko nabivuze je Pamela ndamukonsidera nk'umusore wanje uko ntokubaho ka beau-frère wanje ngo nje kumuyayatako niko nawe nyine sheri we ntaza kumubwira ivyo nigombeye no kuvuga nimba turinze tuvugana ku kintu gikenewe kandi kibaraba apana yuko je kintu nubwo noba nkene nk'akazi ngo andonderera mbwira Pamela ati mbwira sheri wandonderera akazi hanyuma bishitse naho akamurondera wewe akamurondera bivana n'icyo amuronderere birashitse none ikibazo yoba yambonye ikibazo none murashaka kumenya nanje ndababonye gute none amasitati yanyu ko arashaka kutayisaba wewe arashaka kwikura ahandi agasangura kumuvugisha yoba ari umubi wawe wamupfuna usipoze yuko bishitse muca mubigenza gute uwo mugenzi wacu yoba avyemeye yoba akoze ashiye avyemera par exemple aho nyetwe n'ikintu gihari kenshi nk'ubu nka naka yakwandika uramubwira ati kandi naka yanyandikiye muhuye ngo ati yo naka yanyandikiye twahuriye muri baraguza mutegeza kubivuga murabivuga kugira ngo umuntu umva kwa kundi dufitane confiance kugira ngo niyumva ngo nakabavuga ngo nakakweka tigeza mbira ko bavuganye hari kibazo cyane tangwe gukuya maduti umva ya communication tutegeza gukomunikana kugira ngo cyari ikintu yagomba vuga jene ngira mvuge ko atari kwibaraguza nta kujya muhira dufate wahuye n'umubanyi ndati wahuye n'umubanyi cyangwa mugenzi wa famille uvuga twahuye na naka kandi n'uri kubivuga muri wewe kwibaraguza c'est juste information utanze kubera ngira mukunda kuvuga nk'utuntu ndazi sinzi antika n'ibintu byizana gutyo nyene kwibaraguza okay bon na just navuze kwibaraguza ngo kwibaraguza nari nashatse kuvuga yuko mutegeza kubivuga kugira ngo ntihagire umuntu akiriye amaduti ngo have yikwegera muri mwebwe numva mutesa je rero je ufuha cyane ninde avuga ati jewe umuntu n'uyu uriya nawe nta kintu na kimwe nta ngorane n'imwe yiyicariye ngaho usha turaza amata gusa biragusha yiryamire gusa nta kintu yirira n'amafiriti gusa ibyo bantuze byo guvana umuzanire okay ndaryohewe cyane ko mwaje antike ikiganiro mvuma ntitwogeheza nahise byinshi mugabo nashaka mushobore kugira ijambo muvuga ku bantu bapinga ubugenzi bw'abakobwa genre bavuga ati bajya n'agakuku gusa abantu bavuga bati ntaho bizoja ntaho bizoshika mugire ijambo mubabwira hama tuce duclotire bon nkuko uri jewe ikintu cya mbere biravana n'ukuntu mwahuye kwa nimba mwahuriye mu birori utosanga mujana n'ibirori nyene kandi muhurira mu kirori c'est facile ko muzawuhuzwa n'ibirori nyene kirori none kibi oya si kibi mugabo biravana na objectif wahaye uwo muntu direction wahaye ubwo bucuti nk'ubu unye nka twebwe mbona yuko ko twubatse ubucuti bwacu bizodupermeta gushika kure kandi amalimite twahanye bien avant niyo azo bidufasha donc nitwovuga ngo birakunda canke ntibikunda ni iyo groupe uko mwebwe mwubatse yego kuri nanje kubwanje urumva je novuga yuko ku bugenzi bw'abakobwa benshi bakunda kuvuga ngo nagakuko nibivana na objectif uba ufise wewe basi kuvuga umugenzi w'umukobwa ukamubwira kubera icyo ushaka kuri we gusa ari nka profil gusa tuvuge ari icyo mushaka ko gusa urumva umaze kukironka buca busambuka donc urumva ubugenzi bw'abakobwa burashoboka mugihe nyene muba mufise ubu ufata ko ari abagenzi bawe ari abaseba bawe charmante jewe babivuze mugabo reka
nunganire kiki yavuze yuko nyimba uba warondeye umuntu mu bagenzi kwera ico mushakako giheze nyene navyo nyene bicabera nka twebwe nta kimwe twari dufise vraiment ku buryo ngo nari shango kuri Pamela twari dufise ibipara gusa nta kintu na kimwe umuntu yari yirengeje vraiment donc imitima niyo yahuye imitima yahuye vraiment nawe gajije bon hama nanje ico novuga ivyo bavuga ngo vyagakuku biravana vraiment uko nko Vanessa yavuze vana icabahuje n'ingene mwahuye la direction mu kubucuti ego bien sûr uko nka twebwe uko kuntu twahure ku bintu vyo kwiga vraiment twaraha valeur kwiga twavuga ati hageze kwiga turiga hageze ko tuganira vy'ubugenzi bwacu turaganira hageze ko dusengera ubucuti bwacu tumarasenga dusohoke tugasohoka nye tukaryoherwa nyene tukisanzura twese novuga ko atari kubera iyo baragahuku biba vyaraheze ntaba bafuhira none mubo mwiga ntitwirengagiza abandi turabavugisha gusumba yene groupe yacu igumaho kandi nta n'uwo mwokwinjizamo no muri hano mu question yo kuvuga ngo mu wapone kwa kundi tuvuga ati bon turazi ko turengeje ngo tugire nka 10 ntitwava dushobora kwitanaho nkuko twitanye ubu ngo tumenye umva nka je ntihava sanga ntari ko ndamenya ngo menye makuru yabo bose kujye mugati sera ari muri ibi jija ari muri ibi nakari muri ibi nimba bincitse nk'imisi nkavuga ati ntavyo narinzi wowe ari mu biki mugaba baye 10 canke 15 ntihava sanga ntari ko ntabasanga Vanessa ntari ko umva turitanaho mu bisanzwe mugama mufite n'abandi bagenzi bo muyinda yego turabafise benshi abahindi groupe yo kusho nka je umva ndi muri eko ndi je nyene nibo bari benshi kandi nabana beza ndabakunda baratagase baratesa ryo aya bafite n'abasazi baratagase Pame Gigi wisense ko wari wahejeje wa bon nagira se nuheza cyane nako ndavuga ko ivyo vyagakuku biba vyaraheze vraiment nuko dufise direction twaye ubugenzi bwacu kandi turabisengera cyane ndemeze mwacoje nkobo turire amaje nandi ico novuga ku bugenzi bw'abakobwa nukuri bon twavuze ko ari umusazira ariko arasanga okay ego hariho abo bitagenda neza c'est vrai ngabo twebwe ngiya twagize urutare Yezu ego yabana twe tutishimikiza Yezu twaba tuvuga ati peut-être ejo birashobora gusambuka canke iki gusa turazi ko Yezu n'umukunzi w'abakundana bahuza bari hagati y'aba eko urumva twizeye ko bizogenda neza gushika ku mpera no mu busaza aya eko nivyo na bintu birebire mfise muravuga mugabo vraiment nashaka genre biraryoshe biratesa kubona abantu bashobora kuba bangana gutyo ugwaruka n'imiyabaga generation zubu ziko ziraduka abana baciye ubwenge abana beza abana babasa neza kandi babasirimu kandi basenga hari abantu muri numva bavuga ngo nibitsirimu busumba gusenga agora kwangeko urumva nta kintu na kimwe kidakunda muze mukundane namwe ndabifuriza vraiment yuko iyi groupe yanyu zo kwa bemeze kunyine amen zo kwa bemeze aho muzoja hose nzozi ndabona amastats bunye nshashiramo ama contact ya mwese kugira ngo ndabona abantu zenye ndabona ingene biba byatesheje hanyuma abo bitagenda neza mwavyumvise je nibaza yuko umugani wa Pamela cyangwa umugani wa bose urutare ni Yezu umugani aho byo bitagenze neza kuri bajya nuko Imana itari yashatse ko mugumana byose ari impamvu nawe izoguhuza n'abandi sivyo none ndabashimiye cyane rero mwakoze kuza nawe wakoze kutwakira byari bitesa cyane mu shimira n'abatwumvirije mwese ubugenzi bwanyu nta rusaku abakobwa bariho baciye ubwenge abahungu bamwe ko baravuga ngo nta bana baciye ubwenge ngo nta bakobwa bahari ngo abakobwa barabakera hari abakobwa beza baciye ubwenge basenga bameze fresh sivyo none pat kimsi my dear ndabashimiye cyane rero mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu peace ku bafana ba BI nibibagire kugira na subscribe mugende bagire ama subscribe muze muraraba ibiganiro byacu angene tuza turabazanira abantu bameze neza ciao ciao ciao